Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro ya Kristo Yesu abane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Ndanezerewe Imana ku buntu bwayo bwinshi yongeye kutugirira kugira ngo dusubire kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana nishimwe, Imana nihabwe icubahiro. Uwo muvugana hano ni Françoise Habonayo. Ndakengurukiye Rurema kuko ubu buntu twagiriwe kumbure ntituzokwama tuburonka, ariko igihe cyose tugiriwe ubu buntu bwo kumuvuga Yesu tuzokwama dutazira Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Ku munsi w'ejo rero twaraganiriye ku ijambo ryitwa imburi Imana yatanze ejo. Imburi Imana yatanze ejo ivuga ingene dukwiye kwama twiteguye, ingene umugeni wa Kristo akwiye kwama yiteguye, nka bakobwa batanu bari bijuju, bandi batanu ngo bari abanyabwenge. Narababwiye ingene Imana yabisobanuriye, ingene bose bari bambaye umwambaro umwe, mu ntango bose bari bambaye umwambaro umwe, ariko wa muntu agiye kuza arasuzuma umwe wese, niho impuzu y'umwe wese yagiye irahinduka, baba rero batandukanye, ariko mu ntango bose bari bamwe. Inshuti yanje, uyu munsi numva muhemu yaransunika kugira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kwitegura. Nukuri turakunda kumviriza intahe, ariko mbega kuva aho wakavyumviririje hariho ico urahindura mu byo wari usanzwe gukora? Hari ico wakoreye ubu butumwa bwiza wa muri kurumviriza umwanya wose? Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Luka, riri mu gitabo ca Matayo, mbabarire, Matayo igice c'indwi, Matayo igice c'indwi, turahera hariya ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uvuga ngo kumva no gukora. Murongo wa 24. Uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba rikomeye. Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha, ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. Imana nihabwe icubahiro. Iri jambo ritwibukije ingene Yesu yaciriye umugani, ababigishwa biwe bacira umugani. Yesu yarakunda kwigishiriza mu migani. Arababwira ati uwumva aya majambo yanje wese ntayakore, uwumva aya majambo wese ntayakore, ngo asa n'umuntu ngo yubatse inzu yiwe ku musenyi. Ngo ariko uyumva akayakora, ngo asa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare. Aha turabona abantu babiri bose barumvise. Nukuvuga ngo Imana yaravuze, nabo barumva, ariko bahayagisa différemment. Nukuvuga ngo bakora bose bumvise, ariko ntibakoze kumwe. Umwe ngo yarumvise arakora, ariko uwundi nawe yarumvise ntiyakora. Rero Yesu aca yerekana ngo abo bantu ko basa, ngo basa n'abantu babiri bubatse bose. Haleluya. Nk'uko uyu munsi twese tuvuga ngo turasenga, twese turiko turakora, twese turi mu nzu y'Imana, twese dukora twese, ngo ariko
biza gutandukana, ibyo bikorwa byabo biza gutandukana ingene byabaye. Umwe yubatse ku rutare ngo inzu yarakomeye ntacyo yabaye, ngo haje imvura, ngo inkukura iratwaza, ngo ibintu byose bisenyerako. Yesu nashimwe. Bene data, ndasaba mpemu yera kugira ngo abahishurire iki kintu. Abari munsi y'izuba bose ibyago bitugeraho. Abambaye umubiri bose bambaye ugupfa muri bo. Uyu mubiri witwa umubiri ubora. Ni ukuvuga ngo ibyago bidushikira bishobora kuba ari bimwe pe. Mushikirwa n'ubukene, ufise Imana n'utayifise wese ashikirwa n'ubukene. Mushikirwa n'ubutunzi, murabona abanyabyaha badasenga Imana kandi bahezagirwa. Urashobora kubona ibintu donc ibyo duhura navyo tubihura twese. Urashaka kubona umuntu yahezagiwe akaronka akazi keza asenga Imana, n'undi akaronka adasenga. Ibyo byose nibyo duhura navyo muri iyi si. Ariko Bibiliya iratanze ati naho bajya bimwe, naho barara hamwe, naho bimeze bisa nkaho bisa, hari itandukaniro. Ngo inkukura iratwaza isegenya iragwa, imvura nyinshi iragwa, ibikingo byose bizisenyanako, kandi bose turabona ngo barubatse. Ariko aho bitandukaniye ngo bamwe bubatse ku rutare, abandi bubatse ku musenyi. Inshuti yanje ndakwifuriza kubaka ku rutare, naho urutare niko Kristo Yesu. Niwubakire ku bindi, hariho bindi byinshi cyane byo kubakirako. Hariho abantu bavuga ati je narize, akubakira ku mashuri yiwe. Uwundi akavuga ati mbega yemwe jewe ibi ndabizi, ibi ndabigira akarabyo, jewe ndi umudokiteri, ingwara zose ndazizi. Iyi ufise symptome iyi no kuva kugwa ingwara iyi kandi nayo ivugwa n'umuti uyu. Bagahagarara ku bwenge bwabo. Ariko ubwenge ntaco bitwaye, ntaco bimaze, kuko ubwenge iyo abavyaruko abagwayi ntibahora babapfira mu ntoki kandi babahaye imiti. Nukuvuga ngo hariho ubundi bwenge bwo hejuru tutazi, tutabona, ariko bunyegejwe n'ubwenge bwo mu Mana. Yesu nashimwe. Harahiri uwo muntu rero yagize uhoraho akamugira ubuhungiro bwiwe, yagize uhoraho akamubera fondation y'ubuzima bwiwe. Ivyo ukora byose Kristo Yesu akaba ari we ntango y'ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Iri jambo ry'Imana ratubwiye ngo umuntu yumvise agakora ngo n'umuntu w'ubwenge. Hari hahandi hantu mu migani havuga ngo ubwenge ngo bibera umuntu ubwugamo, ngo nkuko amafaranga abera umuntu ubwugamo. Nukuvuga ngo ubwenge, umuntu afise ubwenge n'umuhirwe cyane, kuko ubwenge buragutabara, ubwenge buragucisha ahantu abandi batoca, kubera washoboye kumenya ingene uvugisha abantu, kubera wamenye mu gihe cyo guhora n'igihe cyo kuvuga. Hariho igihe cyo guhora n'igihe cyo kuvuga. Nko mu gihe uri mu rubanza, bariko baragucira urubanza, ufise argument yo kurengera, urayivuga. Aba ari igihe cyo kuyivuga kugira ngo bace bavyandika ihave kurengera. Ariko muri ico gihe barindiye cyo wokwireguza hama nawe ugahora, ubutsinzwe kandi wari wawutsinda. Nukuvuga ngo umunyabwenge rero amenye igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guhora. Yesu adufashe. Iri jambo ry'Imana bene data ndagomba ngo muvyumve. Igituma mvuze gutya iri jambo rije kubera iki? Rije kubera yuko imburi benshi baraburirwa, benshi amatwi barumva, ariko ababikorera akazi bakaba bake. Aha no kubaza nti none ko wumvirije imburi nyinshi zikubwira ko Kristo Yesu agiraze, mbega wakoze gute? Hari ikintu kweri wowe warakoze akavuga uti okay je navyumvise kuva kera kwera, ego mbe ndakijijwe kandi ariko none ahubwo Yesu yozize izi saha ndiko ndumviriza umuntu w'Imana, izi saha nyene muri uyu musogoni nkazama ngo pa, mbega nogenda canke sinogenda? Inshuti yanje ni iki cyo kubuza kugenda? Ni iki? Urashaka kwimvita kweri hari icombuza kubera yuko ejo twarashwanye na naka, ndamutuka canke ndamugira uku, ariko sindamusaba imbabazi. Canke
ndagowe naka naramwivye amafaranga yiwe kandi ndamwiba atabizi ariko sindayamusubiza. Yo reka sinogenda kubera yuko umutware wanje twashwanye mu gitondo sindamutelefona ngo ndamusabe ikigongwe. Yo ekaye sinogenda kubera nshuti nkunda. Ivyo vyose ubona ngo kubera izi saha hamwe inzamba ivuze izi saha hamwe utoduga, ndakumenyesheje yuko urugendo rwawe ntawuzi ko ruzoshika. Kuko abantu bazumva inzamba n'abantu imwanya wose bama batekeye nk'abagira bajabuke, bama batekeye nk'abagira bagende. Yesu Kristo atugiriye neza, asuye kuduha umwanya mwiza kugira ngo twumve ivyo Imana ivuga. Ejo Yesu yampaye ijambo navuganye namwe ngo umwami nabona ariko arasuzuma impundu z'umwe wese. Nshuti yanje, ivyawe bisa gute? Ivyawe bimeze gute? Kumva ejo aho wavyumva hari ico woba waragize pani muti reka woba waragiye imbere y'Imana uti wa Mana we ntabara ngirira imbabazi ndihanye kuri iki niki kugira ngo bikunde uyu munsi niyaza gusuzuma asanga ivyawe bimeze neza. Yesu naduhana umugisha nshuti zanje. Ndagomba rero muri kano kanya tuvugane ku jambo ryitwa kwitegura. Ndashima Kristo Yesu ku nyigisho zose yampaye, kumbure yarazi yuko ari gihe nkiki cuko tuzoziganira na bene data. Hari ibintu Yesu agenda ducishamwo atari uko twara abahinga bo kubicamwo canke atari uko twari dukwiye kubicamwo, ariko ari uko abona ati ibi bintu nzobikoresha, azovyigisha bene data mu gihe iki niki. Ibiri imbere yacu byose ntabyo tuzi, ariko data wo mwijuru ni wabizi. Nico gituma nshuti yanje ivyo uri kuracamwo ntutubwenge canke ntutivyizigiro umve ngo Imana yampevye. Ntiyaguhevye, ahubwo uri mw'ishuri. Kandi umunyeshuri wese amaze guheza ishuri ryiwe nukuvuga ngo hazogera igihe amujane mu kazi akoreshe vya bindi yamwigisha. Nawe ivyo uri kuracamwo nivyo kuzokomeza bene data bandi bazoba bariko baca mu ngwane nkizo. Reka rero ndababwire ku kintu kimwe Imana yankoreye l'année passée muri 2019. Ni vuba muri uwo mwaka wa 2019 bene data hari mu kwezi kwa kane. Hanyuma uhora harangendera nkuko yarasanzwe abikora, arambwira ati yamara hari ikintu nzogukorera le 25 z'ukwicenda. Abimbwira gutyo amiro tariki le 25 z'ukwicenda hari mu kwezi kwa kane, ariko ntiyambarira ngo nigiki. Basi ncanguma ngaho nimbega basho none ndiki nigiki. Bayibize hari gihe usenga Imana ikihorera, ugasenga Imana ikihorera. Ariko rero nsenze ndavuga Imana nigiki, umbariye ibiki, hazoba hari iki, bizonshikira nibiki, mbega nibiki. Hama rero iminsi iragenda, yinsi iragenda. Kwa gatanu harashika, kwa gatandatu harashika, mu kwindwi mbona harashitse. Ntangura kuvuga nti nyamara Mana mbwira nukuri, mbarira mwami wanje mbwira. Mu kumunani harashika, shishikara kuvuga mwami Yesu mishurira ibi bintu mbarire nibiki, hazoba ari iki, le 25 hazoba hari iki. Mu kumunani hajya vers la fin z'ukwezi Imana itangura kuzurambwira bukebuke ibintu bizoba le 25. Imana iranyereka, rambwira, rambarira ati yamara le 25 z'ukwicenda urazi ko nakongeye iminsi yo kubaho guhera cagihe naguhamagara. Cagihe mwari kumwe na wa mukobwa yitwa Noadia, intahe nabashingiye kera kumbure nzosha ndayivuge. Bayerekanye ku muco wera, ariko kuri shene yanje ntibarayerekana, ntidayishirako. Ati guhera kiriya gihe urazi ko naguhamagaye muri babiri, umwe akaba yaratashe nawe ukaba warasigaye, kandi nawe nakongeye iminsi mugabo nawe ndi kumukuza kujana. Rero arambwiye ati le 25 z'ukwicenda niho nzogutahukana. Numva ndanezerewe, nukuri numva ndanezerewe pe. Hanyuma uko buca uko bwira, ariko ico gihe ndavuga nti sinzobivuga muhira. Ndabivuze muhira nkabibwira abana, nkabibwira umugabo, bohava bansengera ngahava nsigara. Ubu sinzosubira nzoryuma ko sinzobibwira n'umuntu n'umwe. Ndagenda iminsi iragenda,
mbona turatanguye kw'icenda nti ku minsi iri kwiregereza nkaguma nongera ngasaba ibindi bimenyetso Imana musubire usobanurire neza by'ukuri Imana ikabinyereka neza byose mbona ko rwose Imana yamaramaje yuko nzotaha. Hanyuma ico nakoze bene data nariko ndavuga ku ijambo gito kwitegura. Ico nakoze ntangura kwiyumvira mbega hari umuntu n'umwe ibintu byaho bidatunganye, ntangura kwiyumvira cane bene data hajya ibintu bishobora kugwisha umuntu si ibyo hanze, kumbura ukwiba twarabyihanye, gutukana twarabyihanye, kubeshera umuntu ntibikibaho, ibintu byinshi warabyihanye, ariko hari tuntu tundi twa tundi usanga ishavu, twa tundi usanga hariho utundi tuntu duto umuntu atomenya. Njambona yuko umuntu wa mbere wo gusaba imbabazi ari umugabo wanje. Ubundi mpuzambwa ntiyamara shashe ibintu umbabarire nimba hari ikintu abantu bakugiriye nabi byo kuri. Urumva ni hahandi usakisha ukarondera uti niba hari ikintu cyoba kidatunganye. Nawe aravuga ati hano yacice nta kintu nakimwongiriye nabi, ati ndavuga nti Yesu aguheza nti kwera urumva ko ata kintu na kimwe undega, ateka no kuri nta na kimwe. Ndashima Imana nti kandi nanje mu mutima wanje vraiment nta na kimwe jari wanje nti eka ariko ntamenye igituma ndiko ndabivuga. Misi iragenda amatariki yakaguma yegereza, ubundi munsi nkicarika abana rumva harimo abakuze harimo n'abandi batoya. Abakuze bo naririnda kubivuga kuko nabivuze ndabitomoye bari guhava bavyumva bagahava bagarika umutima, ariko nyene nkabivuga ndabicishije iruhande, nkagerageza kubigisha Yesu neza, nkabigisha gusenga, nkababwira nti mbega murazi nti ega hari igihe umuntu ashobora kuvyuka hama rero ugasanga ukaja hanze ugahura na accident canke iki canke umuntu akagenda ahantu ntagaruke, nti none mwoca bigenda gute? Ni umuntu nukwegera Yesu gose, donc nkagerageza ingene ndabumvisha kugumbira Yesu, kumukunda kurusha ibindi byose. Donc ufise ibintu byose bikugoye ubibwire Yesu. Ni wa muri kuravuga nka papa ko atari hafi, mama ko mama yaba nga Yesu ari hafi gusumba ko undi muntu wese yoba hafi yawe. Donc nkagerageza kubibabwira byose bene data. Mbere nkaza nguma nza ndabibabaza nti mbega nk'ubu mwogira gute, mbega nkaza ndababaza tubazo nyene, ariko ngomba kugira ngo ndabegereze mu Mana. Imana nishimwe. Hama rero haragera le 24 urumva ibyo byaba le 25 mu mara 23 sinzi ngene yumviye nti yamara ibi bintu nkwiye kubyitondera cyane. Ndonge ndasenga hariho umuntu umwe nari mfitiye amafaranga, hanyuma rero nkaba ntarayamusubiza, ariko nyene mbona nyene inzo yamusubiza. Hama rero ndasenga Imana irambwira ati bigenze gutya, Yesu nashimwe. Hama rero nca ndabigenza uko Imana yambwiye, ico kiba kiravuye mu nzira. Hariho ubundi twari twavuganye nabi, urabona hariho umuntu mushobora gutandukana ku kintu, umwe akiyumvira ngo niwe wagize amakosa, uwundi akiyumvira ngo ni wewe. Donc ntihagire umuntu aza gusaba imbabazi uwundi, umwe wese yiyumvira ngo ni naka yakosheje uwundi naka yakosheje. Ndavuga nti uko biri kose reka ndamurondere tuganire, ndamwumvisha uko mu mutima ndavyumva, nawe anyumvisha uko avyumva, tubirabire hamwe. Umwe areke kugwa mbyumvira hari uwundi byiyumvira hari. Uwo muntu Imana iramfasha, turahura turaganira nti mbega warabonye kwa bya bintu byashika wa munsi, jewe nabifashe gutya, wewe wabifashe gute? Na wati je nanje nabifashe gutya. Turaganira tuca tusanga rero uko bintu bimeze neza, rero byose tuca turabitunganya neza. Umwe wese aca yumva ku ruhara rwiwe, asaba imbabazi ku mugenzi we, ati mbabarire kuko navyumviye kutari kundi, ati mbabara nanje navyumviye kutariko. Basi nukuri Yesu arafashe tuntu twose. Ewe Mana niho nigiye iki kintu citwa kwitegura. Hanyuma rero ndagomba kubwira bene data bubatse, hari igihe usanga hari utuntu wanyegeje kumbure, wari uhora urabika udufaranga ku ruhande buke
kugira ngo umunsi byabaye ngombwa hamwe nyine ubona ko amafaranga yaheze wowe uca uvuga uti yamara hariya anye genda urabe hariya muntu wanje urazi ko ndi umugore mwiza icyo gihe ndamucishije hano ariko nkagomba kutabivuga nkambwira ntiyamara rero ushaka hajya ahantu hajya anye hariho udufaranga dukeya nashizeyo ego umunsi wose umuntu akeneye ntubwire ubwoba hajya anye hari ikintu ariko hose kwari kugira ngo ejo ntibyashika azamenya ati hajya ahari ibi. Yesu nashimwe. Ndiko ndavuga ku ijambo ryitwa kwitegura. Yesu nahabwa icubahiro. Hama rero Imana y'ububasha impa kubwira hariho undi mugenzi wanje umwe umukristo, ndavuga nti uko bimeze kose naho bose nabibahishije reka uyu unye basi ndabimubarire. Uyu ntacu ndamwitegura ko ntavyo ndamwihana ko ntavyo dutunganya ko nta bihari, mugabo reka ndamubwire uko ibintu byifashe. Kandi ndamubwiye ntazo nsengere. Ndabimubwiye acavuga ati mwizina rya Yesu Kristo Munyanazareti ibyo bintu ndabyanse. Mana ararira wewe kandi yaririra ku ruhande rwiwe kubera ko twama tuganira umwanya wose yari yumva yuko yobahomvye umugenzi. Ararira ngo Mana yumvire ko atawundi mugenzi nari mfize, Mana yumvire, Mana aratabaza ijuru arasabaza ngo Imana yo mwijuru ibihindure. Ariko ndamubwira nti nyamara shaho oyaha nje ndabigusabye nukuri ibyo bintu nubireke kandi nubireke. Kandi urumva ko nabimubwiye 24 buca 25 kubera yuko numva nti ukubiri kose umwanya waheze ntaza kuronka n'umwanya wo kubisenge. Ariko yambwiye ati yaraye imbere y'Imana arasenga. Hanyuma rero inshuti zanje icyo nariko ndababwira ibyo Yesu aducishamwo aba afise icyo agomba kudushikanako. Bukeye mu gatondo yazindutse karekare antelefona yumva ndamwitavye kandi nta n'umusonga n'umwe nari mfite nari nkomeye. Ndamwitavye aranezerwa arashima Imana ngo haleluya ngo Yesu urakoze mwami wanje urakoze aratazira Imana koze bikomeye. Hanyuma rero nanje ndashima Imana hamwe nawe kuko nabonye nti Yesu yabikoze ko bimeze kose yego. Kandi kuko ntarinzi isaha kuko Kristo ntiyari yambare ati biza kubisaha izi nizi. Jewe rero numva yuko umenga Imana yaheje kutugirira neza yatwongeye iminsi. Hanyuma mu masaha 3 nca ndagenda gutegera train tugenda ku kazi na train dukorera kure cyane. Hanyuma rero ngiyeyo ndashika aho dutegera train nicaye mpagaze nyine hamwe train iri kwiraza tugira twinjire. Yesu we sinzi umuntu twari kumwe namba yafashwe n'intandara namba yafashwe n'igiki biramugugubiza bica bimunsuka ko ncangwa hasi. Imana y'ububasha niyo yadukuye kuko iyo train uwo muntu ari kunseka nkaca ntura umutwe aho train igirice igaca insabye ubwo nyene. Ariko Imana ingira neza ankubita hasi ngwa ku rundi ruhande. Ariko naho nyene n'Imana yakinze kuko uko byari kumera kose ne gukubita umutwe hasi nkamererwa nabi. Rero Imana ingirira neza abamarayika bohoraho barantabara. Gonda ukuguru kuramererwa nabi. Nca ninjira muri ya train nshitse muri ya train nagenda ndakwega ukuguru umva ko nari namerewe nabi. Hanyuma nshitse muri ya train ukuguru kuravyimba ndamererwa nabi. Mvuyeyo rero train nshikanye aho nashika nca telefone umushinga nawe wanje yamaze gushika ku kazi n'abana banje baca barazana imodoka baca baranjana ku bitaro. Bene data nkunda ndababwira nti iyo Mana dusenga mu ijuru ni Imana yari kwiranyigisha ikintu bita kwitegura. Kandi vy'ukuri Yesu yari yambaye kwitegura ku mantu zenye ku mayeshero yose nshobora. Yesu nashimwe. Icyo ngomba kuvuga ni iki? Yesu yarangiriye neza anyongera iminsi nico gituma nizi saha ndiko ndavuga. Ariko kandi siniyabagize cyatumye Kristo Yesu ansigaza nukugira ngo uyu munsi nawe ndakubariye. Kandi Imana nishimwe kuko muri periode nyene niho ntanguye kuvuga intahe zose byizo Yesu yankoreye. Ndiko ndabishira habona ubundi ntabwo nahora ndabiganirira gusa abantu b'abagenzi nkuje kutugendera nko turiko turaganira. Ariko ubu unye ndumva ndashimye Imana
numva abantu bo muri Sudani bampamagara, numva abantu bo muri Obani bampamagara, numva abantu bo muri Amerika bampamagara. Ndavuga nti data aragahezagirwa, bavuga ati twumvise intahe yawe, nyamara twumvise ibyo watubwiye, twumvise uko. None ndavuga nti bene data, ndashima Imana kubaho kwawe nta hazari rimwe, ni Imana yabishatse yakongeye iminsi, kandi kubona wavyutse ni Imana yabikoze. Data nashimwe. Nanje 25 z'ukwicenda Yesu yari yavuze ati urataha, ariko wa muntu w'Imana yararize aratakamba, Imana iramwumva, nubwo jewe numva umenga numva ashaka kugenda. Ariko rero Yesu bimubera byiza kunyongera iminsi no kongera kuvugana namwe uyu munsi. Naratangariye Imana, sinarinze ukuntu Imana ikora. Navuga none ko atamusonga n'umwe mfise bizogenda gute? Jewe singwaye. Ariko wumva uyo munsi nyene, Mana we, uyo munsi wa 25 z'ukwicenda naraye ndazunguruka bankura mu bitaro bimwe banjana mu bindi, ngo genda hariya bakujane muri scanner barabe yuko mu mutwe utabamerewe nabi, ngo genda hariya. Donc uyu munsi wose ibi ndiko ndabivuga, ndiko ndashima Imana yo mwijuru. Aha tuba mu minsi y'inyongera, kandi ico tubereho sikindi nukuvuga Yesu kugira ngo abantu bamumenye. Nshuti yanje iri kurankurikira, ibi Yesu ariko aratumako nukugira ngo uvyumvugire uco ukoze. Ndiko ndakongera ndakubaza nti uri gukora iki? Wakoze gute? Ugejeje hehe gutekera ibintu vyawe? Ugejeje hehe gushaka ibintu byose ku murongo? Mbega mwe n'umugabo bimeze neza? Mbega mwe n'abana bawe byose bimeze neza? Mbega ababanyi bawe bimeze neza? Mbega abanyokwanyu n'abavyarawe nta kintu nakimubona yuko cyo bakitameze neza? Yesu nagufashe, Yesu naguhezagire. Iwacu ni mwijuru, niho twiteze kumukiza wacu azova. Ijambo ry'Imana rigufashe ngo umuntu w'umunyabwenge nuwumva agakora, si uwumva gusa akabireka. Kuko wumva gusa akabireka arubaka nivyo, ariko inkukura n'ikizo byose n'umuyaga n'ivyaza bigasenyera kuri ibyo wubatse, mbega bizohagarara? Ejo ni imvura yaza, ejo ni twagenda mu bihe bikomeye cyane, abavuga Yesu bose bakabamerera nabi, bakabapfunga, bakabakubita, bakabaca amaguru, bakabaca amaboko. Mbega uzoshishikara kwemangira Yesu neza, cyangwa uzocuhesha ibyo wubatse byose bice bigwa hasi bisenyerane utaha mu muriro? Fata Yesu neza, umwakire neza, wumve ko ataco gutandukanya na Yesu. Yesu waramugize fondasiyo y'ubuzima bwawe. Inkukura izoza, yaraje no kuri ba Stefano baremanga no gushika ku rupfu. Inkukura izoza, yaraje no kuri ba Yohana, yaraje no kuri bande baremera, kuko bari bavuga bati hari ikindi kintu kirusha ibitubona. Haleluya! Hariho ubundi buzima turindiriye, hariho iyindi si. Iyi turi mwiraruhisha, ariko hari iyindi si ejo buca twinjira yo mu mahoro atakizodutandukanye. Naranezerewe. Hari ijambo numvise umuririmbyi yavuze ngo urupfu ntiruzoja mwijuru, kuko urupfu rutaja mwijuru. Urupfu hariho limite, ntiruzinjira. Yesu nashimwe, ruzotwinjiza gusa ariko gogo ntiruzogendayo. Yesu naduhezagire, Yesu naduhana umugisha. Yari Françoise muriko muravugana. Dufate Yesu neza, ibyo twumva bitugirira ikimazi, iyi mburi twumva tuyikorera akazi, ntitubabumva gusa ntibakore, kuko Kristo Yesu azoha impera abo bumva kandi bakabikora. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye bene data bose bari ku isi yose bariko barankurikira muri kano kanya. Mu izina ryawe ngera Yesu bahezagire, ubahe umugisha, ubahe kumva no gukora. Base n'aba bantu bubatse inzu yabo ku rutare, hanyuma inkukurije byose bikayisiga nyanzu ihagaze. Mu izina rya Yesu ndasengeye uyu muhungu, ndasengeye umukobwa, ndasengeye upapa n'uyu mumama. Mu izina rya Yesu ndasengeye n'aba bana bose bariko bumvira izi nkuru. Mwami Yesu Kristo ubahezagire, ubahe umugisha, ubagwanirire, ubatabare. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho ndabisabye, amen. Nimero zanje za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi ugomba kugenda kuri chaîne yanje, ugenda wandika Habonayo kuri YouTube, ukandika mu ndome nini Habonayo. Imana y'ububasha ibaha umugisha, amen.